warubizi. Umuryango bagenzi karibu mu kiganiro cyacu. Nukuri je nari ndabakumbuye, narababwiye ubonye ko nsigaye ndabakumbura kubera iki twungutse umuryango munini, twunguka n'inshuti. Rero kaze mu kiganiro cyacu, nagira mfashite uno mwanya nshimire abantu bose bariko bariyongera ku muryango wa warubizi. Nukuri Imana ibahezagire, abantu batwandikira, abantu badutelefona, abantu batubwira yuko bashaka kuza mu kiganiro. Thank you so much. Turabashimiye ingene iki kiganiro hari abagisharinga, hariho abatubwira ati ni naka yambwiye ndakirabe kandi ndafashwa. Nukuri ndabashimiye gose, ntabwo tubifata nk'ibisanzwe, ntitubifata nk'ibisanzwe. Nukuri turashima Imana kuko niyo ntumbero tuba dufise, tuba dushaka kumva feedback nziza, twumva yuko umuntu yavuye muri ubu buzima akaja agahinduka, akaba ikindi kintu, akatubwira ati nahora nkora iki ariko ubu nagihevye, niko ndarondera ingene ndabivamo. Nukuri jewe na team yose ya warubizi, nukuri turabashimiye abantu bose muza muradukurikirana mukatubwira ingene ikiganiro kibafasha. Rero ndabashimiye. Rero no munsi nasiye gutega irindi teka. Igituma namvuga ko natewe iteka ni kubera ntibiba byoroshe, niba byoroshe yuko umuntu umuhamagara agaheba ibyiwe byose aba ari ariko akaza kukwitaba mu kiganiro. Nukuri ndabashimiye abantu, abatumire banje bose bamaze guca kuri iyi platform ya warubizi. Nshimira n'urusengero rwa CRC gwama imisi yose gwemera yuko bino bikorwa bishobora guca kuri iyi platform. Nukuri Imana ibahezagire. Rero n'umunsi dufite abatumire badasanzwe, mvuze ngo badasanzwe maza kubibona igituma mvuze yuko badasanzwe. Rero ndabahaye ikaze ngo tubane. N'umunsi nababwiye ko nagiriye ibibazo, ndafise abatumire badasanzwe. Kaze papi. Murakoze cyane. Kaze cyane mu kiganiro. Murakoze. Alain, welcome. Thank you so much. Ko mwitonze Cyane gose. Nitwa Zitonda. Nikomeza Nitwa Zitonda. Niko nimere na manitonde mission. Rero ndabahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Imisi yose dutanguye kino kiganiro dutangura dusenga. Rero nagira nsabe Alain atangura dusengera, hama tubone kuja kuganira. Kazi. Yego murakoze, reka dusenge. Data mu izina rya Yesu turagushima kuri Imana yacu, tugushimiye ibihe vyiza uduha buri gihe, tugushimiye kano kanya turi mu kiganiro gifasha imitima y'abantu benshi ku isi, mu bantu batandukanye. Turasenze ngo udukoreshe tubikoresho vyawe Mwami, tuvuge uvuge ariko twe tubikoresho Mana. Ivyo tuvuga hano muri kino kiganiro reka bize kubafasha, reka bize gufasha umuntu wese aza kutwumviriza Mana. Ubane natwe, reka presence yawe be hagati yacu Mana, tugukorere udukoreshe. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Thank you so much. Rero nashaka mwisanzure n'ukuri tugira tuyage, ariko hariho kino kiganiro ni kiganiro gifasha imitima y'abantu, gifasha abantu guhinduka. Ni topic tugira tuvugeko. Shima ko hari abantu benshi bahora bakurikirana kino kiganiro, n'abantu bavuze ati turasabye muturonderere abapapa, abagabo baze kwigisha. Rero nagira kandi nsubire kandi ndabashimire n'ukuri, sindabifata nk'ibisanzwe kubona mwahevye ibyanyu byose mukaza mu kiganiro cyacu. Rero n'umunsi nashaka tuganire ku ijambo rivuga iri muri Bibiliya, rivuga yuko umugabo ari umutwe, sibyo? Rero nashaka dutangurire ku ijambo ritonya riri muri 1 Corinthiens 11:3 rivuga ngo
ariko ndashaka yuko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi umutwe w'umugore ari umugabo we, kandi umutwe wa Kristo ari Imana. Ni ibintu byanditse muri Bibiliya, ni jambo benshi ntabyo dukunda kwibuka, ariko ngo umutwe wese umutwe w'umugabo ni Kristo, hama umutwe w'umugore ni umugabo. Niko Bibiliya itubwira. Rero nagira ntangurire kuri papi, ati iyo Bibiliya ivuze ngo umugabo ni umutwe, wumva iki? Murakoze cyane. Iyo Bibiliya ivuze ngo umugabo n'umutwe, ukungera tubayeho umuntu yakwiyumvira yuko niwe ategeka, yo kwiyumvira yuko ariko ari we atwaye ibintu uko ashaka. Mugabo si uko. Iyo Bibiliya twise imitwe, icya mbere nk'umugabo uri umutwe w'urugo, umugore yifuza iki kuri wewe, cyane ni iki yoba ategereje kiva kuri wewe. Umutwe novuga yuko ari ibintu umugore aba arondera ku mugabo, nuko kivuga mu Cyongereza honesty. Umugabo w'imvuga kuri kandi akivuge w'imvuga kuri, kuko kuba umutwe utavuga ukuri ubutaye akaranga kawe. Icya kabiri nibaza yuko ari ukumwubaha umugore wawe, kuko kuba umutwe abutwaye ntibisobanura yuko ubatwara uko wishakiye. Baba bafise nabone ikintu bashobora ivyiyumviro bashobora kuguterera kugira mutere imbere. Icya gatatu, kuba umutwe w'urugo hariho guprovidinga. Umugore aba akeneye ibintu kumva yuko ari muri security, ari kumwe n'umugabo, yuko umugabo ashoboye. Icya gatatu, icya nyuma nibaza yuko umugore aba akeneye ku mugabo ni security, kumva yuko afise umuntu igihe bari kumwe canke bari mu rugendo rwo kugira umuryango, yumve yuko afise umuntu afise nuze umutima we utuje, ari muri security, ataco bazobura ibintu nk'ivyo. Murakoze cyane. Alain, sinzi ko hari ico wokongera ko iyo Bibiliya ivuze ngo umugabo n'umutwe, mubivuga kwiki? Murakoze cyane. Iyo Bibiliya ivuze ngo umugabo n'umutwe w'urugo, numva ni ibintu umuntu ashobora gusobanura mu buryo bwinshi, ni ijambo rikubiyemo ibintu byinshi mu bintu by'ubuzima bwa misi yose bwo mu rugo. Umutwe ni ukuvuga ngo nova ko ari nka umulideri, right? Umulideri niwe ari kuri top y'urugo. Ni ukuvuga ngo mu bifatika bya bindi tuvuga tuti reka ndondere ibitunga urugo, ari ibijyanye n'ubuzi bisanzwe nyine kugira ngo tubeho. Umugabo niwe aza ubwa mbere avuga ati reka dukore gutya, dukore kino kintu kugira ngo gishobore guprovidingira umuryango, dushobore kubaho, tubone ibifatika bidutunga. Hanyuma nk'uko papi yabivuze, hariho kandi yabivuze ndabuze terme nkoresha, loyalty, ubwizigirwa, kuko uri umutwe ubwiza kuba akarorero kabona uvuga utwara cyangwa uri hejuru yabo, kuko ni uridinga bakurikira wowe, uko ugenda, uko wifata niko ubundi bifata. Rero umva harimo n'ubwizigirwa, kuvuga ukuri, kwerekana urukundo mu rugo,
ibintu nk'ivyo niko nobivuga. Murakoze cyane. Nashaka tuvuge ku hariho intuzenya ya mbere mwavuze ngo umulida. Urumva sinzi ingene twokivuga mu Kirundi kugira abantu bose umuyobozi ni nka umurongozi. So kuba mbega umugabo iyo abaye umulida ni kuvuga yuko acaba to be a leader ni kuvuga yuko ucuja hejuru. Nashaka mutubwire mu buzima twese tubayemo iyo uvuze ngo uri umurongozi uri umulida bivanye n'ubuzima tubayemo, kuko nasanze mu rugo especially ku mugabo n'umugore, iyo umugabo avuze ati utegerezwa kuba uko Bibiliya iratubwira ati umugore utegerezwa kubaha umugabo wawe, niko ijambo ry'Imana rivuga. Umugabo rero iyo ubaye umulida, mbega ni gute iyo leadership yawe itegereza kugenda igahwana n'iki jambo ry'Imana rivuga? Ni gute umugabo akoresha iyo leadership Imana yamuhaye? Cyo ni kibazo kiryoshye cyane kandi gikomeye, kuko kuba umulida no gufata position yawe nk'umugabo ku inshingano zawe mu rugo. Navuga yuko kuba umulida si uguca hejuru y'abandi nk'uko nabivuze. Ubwa mbere biri itwita yuko turi umutwe w'urugo, si ukuvuga yuko abandi babaye useless cyangwa bidakora, kuko n'umutwe tuvuze umutwe umuntu yokuya iyo picha yinuze y'umutwe. Umutwe ukora neza kuko ufite izindi ngingo zikora. So umutwe utanga komande ku bindi bihimba by'umubiri, gaca bituma icyo gikorwa gikoreka. Umutwe uriyumvira ibindi bihimba bigaca byexecute. No mu rugo nuko. Kandi mu rugo birushijeho ufise umugore su gukomanda gusa. Nawe nashobora gucalenginga. Nk'umutwe w'urugo nucyo umucinyiza kubera the head, ndi umutwe nucyo umucinyiza. Ngaho uri kurata igikorwa cyawe nk'umugabo mu rugo cyangwa nk'umutwe w'urugo. Kuba umulidere hari ibyo bita urakomanda, hayo na ordonne, urumva hayo na execution. Hari igihe execution itaba yiwawe, iyo ari abantu wewe wagize ukaplanifia ugakomanda ugaca ordonne. So nibaza yuko igihe Bibiliya itwita kwanza yuko turi umutwe w'urugo, nukuraba icyo Bibiliya cyo itubwirako ngo bagabo mwubahe abagore banyu nk'uko Kristo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze ishengero bigageraho aripfira. Bisobanura yuko ya protection ariko ndavuga Bibiliya yo igenda beyond ikavuga yuko nk'uko Kristo yapfira ishengero namwe murashobora gupfira abagore banyu. Urumva ikintu kiri. So iyo umulida abaye navuga yuko agiye agashaka gutwara abantu kuri dictature canke uko urumva mutawe ivyo nishaka kuvuga. Nashobora kugera kuri urwo rwego kuva yuko yopfira abantu biwe. Gupfira umugore nk'umugabo kumuprotege, kumva yuko rimwe na rimwe twiyumvira gufa tukiyumvira gufa ni vya bindi uwagiye ahantu bakakwica. Irashobora gufa mu bintu byinshi. Abagabo turasacrifice byinshi. Uri umugabo nicyo Imana yatugize. Gufa ni kwa kundi kwibagira ukavuga reka ngende nkora amasaha 10 nangahe kugira umugore yambare neza, umwana yambare neza canke baronke icyo bafungura. Je nivyo nitagufa. Kuko ni turi muri monde turiko turarondera kugirana nabi kugira kwapeza urukundo ruri mu bantu. Icyo Bibiliya itwita nk'abagabo turi umutwe. Kuba leader cyambere nuko kuba example, kuba akarorero. Akarorero kubera iki? Kubera abana turiko turavyara
bariko batwigira byinshi ho uba umugabo mu rusengero mu gikorwa c'Imana canke mu gihugu benshi bariko bakuraba nk'icitegerezo urumva so kuba uwo mutwe nyene ba umutwe werekana akarorero keza niko jeno definisa ijambo ry'Imana tuvuga ko nk'imitwe kuba akarorero mu kwerekana ivyamwa vyiza muri societe mu gihugu muri eglise Imana ibahezagiye. Urakoze cyane amen. Alain nari mbarije ngo kuba umulida mbega muri iyo leadership Imana yaguhaye ni gute nk'umugabo uyikoresha ariko kuvyerekeye ivyo papi ahejeje kuvuga nashaka ndakubaze eske iyo umugore azanye nk'iciyumviro biroroshe nk'umugabo kwemera bivanye na bwa leader Imana yaguhaye biroroshe nk'umugabo kwemera utavuze ati ntunyubashe utavuze ati sinubashwe biremeye biroroshe kwemera ico umugore yo bakubwira ati Alain reka dukora iki canke nk'umurongozi w'ugo rugo. Icyo no bivuga ko ivyo bintu mu bisanzwe leadership ntibivuga ko ari wowe wenyine ushoboye bari abandi utwara canke novuga uyobora badashoboye oya nabo bavuza ubwenge umugore arashobora kuzana icyumviro cyane gose hamukicara mukaraba mukavyumvira mukavyiga ko neza muti okay iki cyumviro wazanye ni sawa kuko umugore nawe urugo suga umugabo gusa aba nawe arashobora kuzana ibintu bishobora guteza imbere urugo avuze ati niyumvire ko twokora gutya akabivuga muricara mukabiganira ko mukaraba ko ivyo bintu bishoboka n'uburyo bwo kubikora ntaco bitwaye umulida rero si umuntu asuzugura abandi canke ngo afate ko abo bandi nabo ataco bashobora kuzana oya kuko mu rugo ndashobora kuzana icyumviro nk'umugabo ariko ntibivuze ko ejo nzoca executa jenyene ndazana icyumviro tukicara na madame tubikore gutya ubona gute tukavugana kuko no ko executa kenshi abagore nibo bagufasha ku executive ivyo bintu kandi niko bimeze bivuze ngo nubwo uri mu leader urakeneye abajya abandi bagufasha kugira ngo mushike kuri ivyo bintu kuri ico kintu do mushaka gukora kugira ngo muteze imbere urugo rwanyu so rero ntibivuze ko uri mu leader abandi badafite ico bamaze canke ubwiza kuja hejuru yabo cyane oya muricara mukaganira tutubikore gutya tugenze gutya kugeza aho mugera kuri ntuze kuri objective. Yego. Muri ubu buzima tubayeho especially ngaha anye muri iki gihugu ca Amerika hariho ibintu usanga yuko abagabo kenshi bavuga yuko bacinyizwa ngo hatangura Imana ngo Ahama havuye Imana n'umugore hariho ukungene babitondeka sinzi ko nibaza ko ivyo twese tubizi ngaha none nashaka tuje muri ubu buzima vraiment tubaye ni abagabo benshi bibaza yuko bacinyizwa bataronka ijya leadership ndiko ndavuga cyane dushimangire muri ubu buzima kuko hariho ingubu nyene ziriko ziraca mu bibazo hariho abantu bashaka kubaka ariko bikagora kubera iki umwe umupartenaire wawe ugasanga ari doga akavuga ati jewe nk'umugabo ntabwo ndi umuntu nubashwe canke ntabwo ndi umuntu uranganza nk'umugore rero nashaka tubwire iyo miryango irikiraca muri ivyo bibazo mbega ni gute uwo muntu muri iyo leadership Imana yamuhaye kuko twese twahurije kuri ca kintu kivuga ngo uri mu leader it doesn't mean yuko uca hejuru y'abantu bose mbega ni gute muri iyo leadership Imana yahaye umugabo
uwo muntu yoba ariko araca muri ibyo bibazo ubunyene yovyitwaramwo gute, ni gute bokumvikana hama umugabo akamenya place yiwe n'umugore akamenya place yiwe. Urakoze cyane, icyo ni ikibazo kiryoshe. Umugabo ibyo bintu muranda vyumva kera nyine no muri Afrika twarumva yuko hatangura umugore, hatangura umwana, hagakurikira umugore, hagakurikira imbere ko haza umugabo akazinya bucanke urumva ngo twe tukaca tuzi icyo ni ikinyoma cya Satani, icyo nakunda kuvuga. Naho igihugu coba ariko kimeze mugani tugendera ku bintu isi idutwaramo. Navuga yuko n'abagabo yumvira yuko ariyo nuzeye ariyo valeur bafise barabeshwe. Uti gute umuntu umunyenkomezi agiye kugwana n'umuntu arusha inkomezi niwe wafise inuze yabaye umunyanegenge. Umuntu azi inkomezi ziwe nashobora kugwana n'umuntu aruta inkomezi. Bisobanura yuko umugabo azi agaciro kiwe, azi ikibanza Imana yamushizeho nk'umutwe w'urugo. Nta munsi n'umwe umutwe uragira manifestation ubwira ibindi bihimba nije mutwe mutegera kunyumvira. Mugabo ategezwa kuba complementarité entre ibihimba by'umubiri. Murumva aho ndiko ndaje. So igihe umugabo azi icyo Imana yamukoze, yamugize mu isi nk'umutwe w'urugo, yamugize nk'umulidere, yamuhaye itegeko ryo kuganza isi, hari ibintu bimwe atogenderako. Kumenya agaciro kawe, kuko umuntu wese afise icyo Imana yamugeneye kuba. Umugore afise ivyo Imana yamuhaye gukora nk'umugore, kuba. Umugabo uko nyene, kandi vyose vy'umugabo n'ivy'umugore bitegezwa kuja hamwe kugira bakore urugo. Abagabo barakeneye abagore, abagore bakeneye abagabo kugira twubake wa mubiri wa Kristo. Urumva? Hama igihe nyene uzi agaciro kawe nibisobanura yuko ncanshiniza umugore canke yumvira yuko umugore kubera turi muri Amerika canshira hasi. N'umugore abikora n'abazi agaciro kiwe, kuko sukutamenya agaciro k'umugabo nawe n'ubuza agaciro kawe. Kuko kumenya agaciro kawe uba mu mwanya wawe kandi ugakora icyo Imana yakugeneye gukora. Imana kubona yatugize umutwe, nibaza yuko tuba abalidere si ugutwara gusa no kuridinga spirituellement. Nk'umulidere umutwe w'urugo nibaza yuko ari je ntegezwa gutwara umuryango wanje, kusunikira gusenga, abana babonye akarorero keza, umugore tugafatana intoki kugira amaboko kugira dutwara umuryango wacu imbere y'Imana. Umugabo bitegezwa kuva he? Ubwa mbere byategezwa kuva ku mugabo. Umugabo muri ibi bihe usanga ari umugore dragging umugabo dusenge. Si bibi, ni vyiza cyane, ni vyiza cyane. Umugabo nk'umugabo, nk'agaciro k'umugabo niyo devoir ya mbere. Uretse iyo kuganza isi, iyo niyo ya mbere Imana yaturemeye. Urakoze cyane papi. Alain, nk'umugabo ufise umugore ari mu isengero kandi afise impano, nagira umbwire ni gute wumva uri nkuko ubashwe, ni mbega biroroshe kugira umugore afise impano, kuko hari igihe ndiko ndavuga ntitubishire muri iyi monde tubaye. Hari igihe ucumenga umugore yarose umugabo, yarose umugabo
biroroshe ni gute usupportinga ya mpano y'umugore ndaza kukigaruka ko no kuri papi aze kumbwira iciyumviro ciwe kuko mwese muri abantu mufise abafasha bakomeye so nagomba mumbwire how do you support umugore mu mpano abafise mu bwami bw'Imana. Urakoze cyane. Ikintu ca mbere nko mu rugo haro icyo novuga ko ari nka intérêt commun, no kuvuga ijya nyungu twese dusangiye n'urugo rwacu twese dusangiye. So ikintu rero coza cyo wagiturutse kuri jewe cyane kuri madame bishitse cyane nkabona ko ntihari iki kintu aho ko nogikora cyane no vyogira gutyo bikaza bisenya urugo rwacu no kireka. Icyo ni cyambere. Hanyuma kubijanye no mu bwami bw'Imana cyane ndamusapotinga mu mpano afise cyane gose kuko nta mpano ntacyo bakora cy'umurimo w'Imana noba ntazi. Ibyo turabivugana kandi ndamusapotinga cyane. Ntacyo bintwaje kuri jewe ko mbanzi ariko arakora umurimo w'Imana kandi cy'Imana yamuhamagariye cyane gose. Cyane ko mba ndabizi kandi mbanzi ntitwabivuganye nta kibazo urugo rwacu ntirusenyuka. Arakora umurimo w'Imana yahamagariwe babimeze neza. Yego. Akoze papi. Icyo kibazo urakoze cyane. Icyo ni ikibazo gishobora no gutera n'ibibazo kuko hari igihe umuntu aba afite ikintu kiri muri we uwundi muntu nagiha agaciro. So kugira agaciro kwawe ari no kubaho n'uwo muntu. So igihe byari nyine turiko turavuga yuko umugore akeneye na respect, hariho no kubahiriza ivyo Imana yamushyizemo. So kumwubahiriza nk'umugore wawe gusa, hariho no kubahiriza kuvuga umugore wanje n'umuririmbyi, umugore wanje n'umuprotocole, umugore wanje akora iki, kumwubaha ya respect ni nka package ijamo ibintu byose bimukoze. Urumva kuko nimba ndamwubashe nk'umugore wanje mugabo sindamwubahire yangabira Imana yamuhaye nawe ne simba ndamwubashe bari ubujyaye. Mugabo kumwubaha nka vya bindi umugore ahubwo abakene support ivuye kuri jewe. Peut-être nce niyumvira kuri kijya kintu wogikora kugira ki resultat ibe positif ibe nziza cyane kurusha utanye kuruku nimba ari umuririmbyi nusa karirimbo genda ugiye practice akaririmbo uravye ijwi ryawe byo byiza kurusha kuko nimba umubaha kandi ari umugore wawe success yiwe ni wawe kandi si success gusa nigiye affaire yarinze nawe ubufare yarinze muri umwe ya gusupportinga muri ministry cyangwa mu gikorwa cy'Imana si kubw'inyungu y'umugore ni inyungu ya famille y'abana banje kuko nibuka genda umuntu nkunda kubrikora utuntu peut-être nagize akanoze ndakwisakara kusinga mugabo bijanye n'ibi bintu ko ivyo dukora abana baraturaba urumva baraturaba bakaraba ivyo sasa ndabrikora utuntu imiduga inzu utuntu amatara amazi bipfuye ndagerageza kuvyikorera. So umunsi umwe umwana amatara acika muri Amerika hari last week imvura nyinshi amatara yacitse mugabo umwana imfura yanje yirangije aratelefona abwira grandma ngo telefona daddy ngo aze gufixinga amatara. Bisobanura iki muri cyo gusupportinga umugore wanje muri gikorwa harimo n'ikintu ciza kiri positive umwana ariko yiga gusavinga Imana mu rusengero canke ingabire kanaka. Nibaza ko ari nivyineza ni kubw'ineza y'imiryango yacu ni kubw'ineza yacu kubona umwana ashobora gukurira muri atmosphere yo gusavinga Imana abona mama we akorera Imana
abona famiye yose igenda gusenga, abona famiye iri ifise ihiganirwa kwerekana urukundo nivyo navuga cyangwa ibikorwa vyiza. Nibaza ko ari ikintu ciza cyane, ikintu cyo gusapotinga cyane nk'umutwe w'urugo. Kwa wa gatanu uje nukuri turabahaye ikaze, ni guhera isaha 7 pm gushika 11 pm. Murahawe ikaze, ni gikorane kizogirishwa n'umukozi w'Imana Apollinaire Apotre n'umugore wiwe. Nukuri turabahaye ikaze. Kwa gatandatu naho turafise amakupe azoba ari 3:30 z'igitondo. Please turabahaye ikaze, ingo mubane natwe. Tufise kandi no kwa Mungu, ni gikorane c'imisi 3. Kwa Mungu hazoba imisa nkuko bisanzwe, izotangura 10:30 igahera 1 pm. Hama tugaruke ku mugoroba hazoba hari concert. Ndatumiye abantu bose bari muri Arizona, bantu b'Imana n'abahegereye, nukuri kaze cyane tubane. Abadashoboye kuhashikanaho murashobora kuraba kuri YouTube ya CLC, murahawe ikaze. Concert izotangura 6 pm. So karibu tubane. Honey. Yes, Sherry. Kumbuye ko dusohoka vraiment. Ushaka gusohokera he kandi? Pana dine. This time ni breakfast. Je n'ibikini kandi uzanye kandi bya breakfast. Ushaka ihe breakfast? Irenze nk'iyo mana ukore. Special honey. Cross Lifestyle yateguye session breakfast kandi. Rero umbuye breakfast. Okay, aho nta kibazo twogenda. Kuwa gatandatu mu gitondo 3:30 n'igice. Uraza abantu bazaba bahari? Apotre Apollinaire. Wow. Ni byiza, numva ko bizoba ari byiza cyane. Tubandanya rero ikiganiro cacu. Urakoze cyane papi. Waruheje kuvuga ikintu umuhungu wawe ingene yakubwiye ati telefone papa ni wazi kubikora. Nukuri akona karero keza kandi nashaka tuje muri ubuzima nyene ubuzima tubayemo. Mbega ale bashaka kumbwira nk'umutwe w'urugo, urashaka kumbwira ubuzima bwawe ingene ubona yuko uri mu leader kandi ingene utwara abantu bwawe muri uwo murongo Imana yaguhaye mu buzima busanzwe. Urakoze cyane. Tugiye mu buzima busanzwe, umu leader w'urugo nkuko nabivuze kare, abwiza kuba karoro kabandi bose mu rugo. No kuvuga ngo ya n'umwana arabira kuri wowe, uko wigenza, uko witwara, ivyo ukora, ibintu byose byo mu rugo. Rero umulidea wo mu rugo novuga ko ari umuntu akwiye kwigenza neza, akaraba uko yigenza, ivyo akora, kuko bariya bose barabira kuri we. Niko no bivuga. Rero nkanje ku ruhande rwanje, mvuze ku ruhande rw'iwanje, simvuze ko abandi bose baca kuri ivyo wanje, ariko ndavuga mu buryo buri positive ko nkora, uko ndabigenza. Yego ndagerageza uko nshoboye ku buryo umwana muto andabira akavuga ati papa agira gutya, dadi agira gutya. Ya ndagerageza ko muri idea nyene nkuko mbegale mu mazi imyaka ingahe mubatse? Tukikuza imyaka 9. Urumva ko imyaka tuyigenze. Muri iyo myaka 9 yose mwari kumwe na madame? Aho uratuma nja mu buzima burebure bw'inyuma. Twagize mariage mu 2015 mu kwezi kwa mbere. Okay, n'urugendo rurerure kuko mu buzima urazi ko habaho débat deho donc ni ubuzima niko bumeze. Hari igihe kitari gito naba twabanye mba hanze kwera ubuzima, kurondera ubuzima kwa kundi twavuga ko umugabo ari umuprovider, kuko urumva
kubera ko bwiza gutunga urugo no providinga ivyo urugo rukeneye nk'umu leader nk'umu provider urakora igishoboka cyose kugira ngo providing ivyo urugo rukeneye kugira ngo mubeho. Rero jewe igihe kitari gito muri iyo myaka yose nabayeho tutabana cyane na madame kubera je nabandi hanze ku kazi, ariko narataha rimwe na rimwe nawe akaza. Nuko vyagenze ariko ntacyo vyatwiciye kubera ko twari tuzi ko turiko turateza imbere urugo rwacu. Ego nuko nabigenjeje. Hanyuma dukomeje gato mvuye muri Afrika naraje hano ndamara imyaka hafi 4 tutari kumwe. Urumva ko urugendo rwari rukibandanya rutoroshe, ariko nyene kubera ko nk'umu provider nk'umu leader w'urugo uremera ukabikora kuko uzi uti ejo hazoza abana bacu urugo rwacu ni heza, ukemera ukabikora uyu munsi kugira ngo ejo hazobe bera. Nuko vyagenze. Hama mu nyuma baraza famille iransanga hano, ubu turi kumwe hano bimeze neza. Iyo myaka ine wenyene yari imeze gute? Iyo myaka ine ndi jenyene n'ubuzima bugoye buri dur buri umva ni nkuko nasubiye ku muselibatera kandi ntariwe. Mu gifaransa ngo ni celibat géographique. Urumva ubu uri umuselibatari kutariwe kubera impamvu z'uko uri kure y'umuryango, ariko bitavuze ko atari ku mpamvu mbi, ni ku mpamvu nziza kugira ngo muteze imbere urugo rwanyu, kurondera akazuza k'abana banyu. N'ubuzima buba bugoye, ariko nyene kubera ko uzi icyo ukeneye uravyemera ukabikora kugira ngo ejo heza h'urugo rwanyu muhategure. Nsuye kandi nkakubaza, urashobora kumbwira challenge wahuye nazo muri iyo myaka ine? Okay, challenge ya mbere nibuka kandi yambabaza nka corona mosozi. Ndibuka iyo ufise umuryango wowe uri hano nabo bari kure yawe. Imana ishimwe ko technology yaje, twaravugana kuri video call abana, ariko hari igihe kubera ko abana bo ntibaba bavyumva impamvu udahari. Hari igihe ibaza ati dadi yimukiye mu telefone. Nk'umwana muto we kubera ko namusize ari muto, yarafise 3 semaines avutse, byari bigoye kumva. Hari igihe ukabona umwana ntakuvugisha kubera ko yarambiwe kwama kubona ku telefone. Hari igihe nk'umukuru we yambaza ati dadi kweri ko wadusize. Urumva nkamubwira nti okay naje kubarondera amashuri, kurondera aho tuzoba twese. Ariko urumva ico kibazo y'amakimbaza biragoye kwa mumubwira vya bindi nyene, akivumbura ntakuvugishe. Madame yaravuye ko ari umuntu mukuru, abazi ivyo murimo, abazi gituma. Challenge re nyamukuru niyo kubana cyane cyane batabitahura, batumva impamvu dade adahari. Ukabura icyo basigurira kwa mubabwira vya bindi ntibimaze. Niyo challenge ya mbere. Niyo novuga nyamukuru niyo, nta yindi. Hama nivyo niyo challenge yambabaje vraiment, kandi Imana ishime ko yabikuye. Amen. Yego. Papi, nashaka umbwire umaze imyaka ingahe wubatse? Lundi prochain, les oies le 25. Reka turaba amatariki neza. Twishagato tishura. No, hold on. Ego. Ngivyo. Reka turaba. Ego. Zokwiza imyaka 8 kuwa mbere. Ego. Urumva nivyoroshe. Kandi tubwire urwo rugendo rw'imyaka 8. I know. Rugendo tugumye muri nyene kuba umutwe w'urugo. Hari ama challenges abagabo surtout nga muri Amerika. Iza mbere muri Afrika abagabo niduteka. Uro. Nibaza ko mwese mubizi. Narigeze kuja kumuraba.
anekera yari pizza akozimana pizza ngo namuzimanye ngo iyi pizza from pizza yikumye nayitetse yari giti niwe yayitekeye kandi yarayitekeye akuta muri oven izana noire urumva mugasi na mutwe je byaranshikiye ku mutwe w'urugo nkagenda ku kazi urabona ubuzi twatanguriye ko ugasanga utegeza gufasha abantu kubatekera nkaca nkubita video nkaca ndamubaza madame none inkoko bayiteka gute muri oven akanyigisha uko ngenda bigenza mugabo mu nyuma naravyize ndabimenya hama iyindi challenge nayo tugize mariage twaronse umwana presque imyaka ibiri gira here mugabo ari challenge nateza providinga ku rugo ngandevoye Imana yamaye kandi natezwa no gufasha madame kuko yabarushe twebe babiri je na madame gusa ubwa mbere nagiye kuja kwa muganga urabona bijya uyo munsi umufasha akavayo nashobora kuja mu gikoni aje ku aho yari yavyaye nagiye kuri YouTube niko natetse kuko nayimenye guteka ivyo muri oven cyangwa kuri YouTube ndaraba ukungire bateka ifi byose ndayigira kandi byagenze neza iyo ari challenge imwe indi challenge ni challenge utayifashemo nk'umutwe w'urugo bizana frustration kuri kote yiwanje nk'umugabo gukora ibintu namenyereye n'umugore kote yiwe kumva yuko adafise ubufasha buvuye ku mugabo nko ya security twavuga umugore abakeneye ikindi yindi challenge yabaye ni challenge yo ku umwana akivuka buri masaha abiri avyuka kurera mu w'amata kandi akazi nari mfise ngaho kasaba yuko mba narutse neza hama buri amasaha abiri kugira na wene ndamuwe kuruhuka ambwira amasaha abiri uragenda umuha amata umwonse hama amasaha abiri yandi wowe uryame nk'amasaha 4 akurikirana nije mvyuka tukagira shift yo gufasha umwana kuko challenge imwe nabonye yuko akeneye help yanje ifashanyo yanje cyane yariko ronse umwana hagira ahantu ariko nyene abana bariko baronka umugore aca ba drained akagira itiro ico giye kubera uburuhe bwo kuvyara no kutaryama neza ico giye yasinzira umwana akwa kugwa ndavuga nga ntabe umugabo harabi ikibazo niyo twaciye tugenda ayo ma shift yo nangura ayo ma shift nanjye ngakora akazi mugabo ndi muri ayo ma shift ama challenge yabaye menshi cyane twagize n'ama challenge après umwana amaze kwigira atanguye gukura kumurondera ama daycare ibintu nk'ivyo ni stress nk'umugabo nk'umutwe w'urugo utegezwa kudiringa nayo sirtu abagabo baba mu bihugu vyo hanze kumenya umwana mutwara muri daycare canke umugore asacrificing naje ku kazi acunga umwana kuko no kuba umugore yagumye mu rugo hari abagabo batavyumva kagaciro yawe umugore wiwe kubera atakintu gifatika monetaire azana umengo yabaye useless yabaye umuntu nyene umugore uri wo ngaho nyene basanga kagaciro kiyo umugore ari mu rugo muga yumva umengo nafise agaciro so nk'umutwe w'urugo muri abo ma situation ducamo y'ubuzima busanzwe niyo ukeneye kumwereka ya respect bibiri dusaba kuba abagore bacu kumukunda na ya protection kumva yuko ari protege naco we guma ngaha je kora wewe umwana jenje gukora canke nimba wumva yuko bitakorohera kuguma mu rugo kuko nayo n'abagore vyanka yuko baguma mu nzu bumva yuko boba deprime umutahure kuko nituremwe ico kimwe umutahure kandi umureke aje gukora nawe ukavaringe uraba umwana canke umutware muri yo daycare ni nayo ma challenge novuga ko muri iyo myaka amwe mu ma challenge ni menshi cyane
hariho akantu nibutse uvuze donc ku buzi dukora twatanguye gukora je ndibuka igihe navyara narashitse ngaha muri Amerika umugabo wanje yarasanzwe ari ngaha sinarinzi gukoresha amashiga stove ntacyo narinzi gukora rero ce ndashika wagutije ikibiriti ce ndashika umugabo urumva kubera amadepense yo ngaha umugabo yatekereza kuja gukora je nanje ndahari ngaho onye nashitse ngaha muri Amerika ce ndagwara irekwe ngwaye ebana nkumva yuko ntegerezwa gukora ikintu urumva umugabo yagiye ku kazi nanje ndi muhira ndagwaye ntacyo nshobora gukora nari ngwaye ku buryo atake n'amazi adashika mu kanwa ariko mwibuke kandi ndashonje ntegerezwa gufungura n'umugabo atashategerezwa guteka ugafungura n'umugabo agafungura atashe malgré uko wari umerewe hama umunsi umwe kuko umugabo wowe yakora night shift iyo night shift ayikoze ntashobora gutaha ngo ashike ego rimwe yarateka ariko ntabwo ari iminsi yose yashobora gutaha ngo ashobore guteka umunsi umwe rero ndaryama ndumva ko ebana nditabane numva inzara inyishe ndagenda nkora murete urumva umurete wo gukorera ndi umwana wo mwisite umurete wo kumbabura ndawuzi ariko umurete kwanza kwiziniere ndateka wa murete nakije kwiziniere nkabona urubeya nkavuga mana yanje noneho inzu yose irahiye umva ndatsa wa murete urankagusha umugabo ataha inzara yanyishe byanse yuko nteka nukuri ama challenges ni menshi ariko ingene tuyitwaramo nico nashaka tuvuganeko iyo umugore n'umugabo bavyumvikanyeko it doesn't matter nukuri ntibidoroshe hano especially muri ibi bihugu tubayemo iyo umugore n'umugabo bavyumvikanyeko biroroha rero muri uko koroha ni nashaka tubwira amakopera ariko araturaba tubwira amakopera ariko araturaba n'umunsi hariho umugore ashobora kuvuga ati jevre umugabo arantererana umugabo nawe akavuga ati umugore wanje ntacakora yirirwa muhira nta canke yoba akora amasaha makeya mbega abo bantu abo bantu twabafasha gute ubu nyene bariko baradukurikirana urakoze je nibaza ko ikintu kiza imbere abantu bakwiye kumenya nubwo izo challenge zihari ko challenge zirahari zigomba kubaho n'ubuzima bwo ku isi ikintu nyamukuru tugomba dutegeza guha agaciro n'urugo kubaka urugo rwacu kubaka urugo rwacu kuko urugo utarukoreye ntirumera neza nibyo vyivyo umwe wese yisacrifice uko ashoboye kugira ngo rwa rugo tugubake izo challenge ukemera ukazicamo kugira ngo ibintu bimere neza rero ikintu cyo guha agaciro cyane cyo motiva umuntu kugira ngo abone ko izo challenge atazizwa kuzicamo no kuzihanganira akazikora n'agaciro k'urugo ukavuga uti ibi ntabikoze urugo ruramera gutya ntirumera neza kandi n'abana baturabira ko birabagira akamaro niba babona ko turiko turakora ivyo dukora mu rugo kugira ngo bamererwe neza baje ku ishuri nk'urugero mushobora kuba mufite nk'abana dufate nka batatu canke babiri mwese murakora kandi mwiza kuja ku kazi mu gitondo kandi n'abana biza kuja ku kazi mu gitondo ku ishuri mubwirizwa kumvikana ku buryo umwana adasiba ishuri kandi mukaja ku kazi ko muteza gukora niko bimeze cyangwa asanga akandi karorero ugasanga umugore ntaja ku kazi kubera condition kanaka adashobora kuja ku kazi ntashobora no gutwara n'abana ku ishuri kandi nawe uteza kuja ku kazi niwe wenyine ushobora kubikora ivyo vyose izo ni challenge utegerezwa kuvuga uti ngizwa kuraba kunda bipanga kugira ngo vyose bikorwe kugira ngo urugo rumere neza ku mwana atiga
bimaziki agomba atiza kuja ku ishuri iyo ukabalansinga vote okay ikintu gikuru nyamukuru muri ibi vyose n'urugo twubaka urugo kugira ngo dutegure akazoza kacu keza abana bacu baturabire ko tube ivyitegererezo niko no bivuga ya nibaza yuko ama challenge tuko turavuga sama challenge gusa aza mu rugo hariho ama challenge aza muri social kuko social yo nga muri Amerika nimeze cyo kimwe na social yo muri Afrika social yo ngaha iri a little bit demanding kubera tubayeho nk'abantu dutegezwa gufashanya urumva kandi n'ibiukungere bigenda birahinduka hari utuntu tugenda twishiramwo ugasanga hariyo amadecision amwe ufashe nk'umugabo kubw'ineza y'umuryango reka ndaba example muri 2019 niyo hateye covid 2020 mu ntango 2020 mu mpera ya 2019 voilà yatanguye muri 2019 igenda muri 2020 twe twavya umwana muri 2020 ujya mukobwa wa kabiri urumva aho nivyo bihe kuko nibihe biradefinisa ibintu biza ari imprevisto ugasanga ibihe vyahindutse kandi utegeza kuyadjustinga ku bihe kugira ugumane ka karanga kawe cyakina Imana yakugize ku mutwe w'urugo cyo gihabaye twategeza hariyo urubanza twategezwa kujamo covid nshobora gutwara umwana w'uruhinja madame ababuje kugenda icyo gihe nsigarana uruhinja n'ubundi si niho hari ibintu bimwe bishika mu rugo rimwe na rimwe biba tuba dukeneye no gutryinga tuntu nigeze kubwira umugore nyene urahagiye abagabo tuvuga mbe galant ndekera umugore ndamuha karte ndamuha karte ndamubwira urabona uri ngaha n'umwana ndamuha karte uno munsi nigwa n'umwana twari tugifise umwana ndasubira kuri iyo nkuru y'umwana icyo gihe twari dufise umwana umwe sigana umwana umwe Ezra akiri umuto agikambakamba ndamuha karte ndamubwira rondera umugenzi mugende uryoherwe kuko vraiment utanga byinshi ku muryango urumva nawe yavuga umugabo atefona umugenzi baragenda cyangwa umwana ndamubwiye aho ugenda hose nimba ugenda mu gatondo ugaruke ku mugoroba I don't mind urumva igihe tuvuga ibintu utazi ingaruka yavyo ndakurayi madame yatashe nibaza ko ngira nza nimbi mu mutwe telefone uti amaze konsoma angana gute ni kibazo cya consommation kuraba umwana kuguma muhira ariyo stress y'abagore bacamwo tudatahura nk'abagabo niyo uca wiyumvira ngaho umugore niwe mutwe nijya twivuga ko turi mitwe oya so umwana yarankoroze ari umwe nkacafata inoze nkafata wabwa wagiye wowe urigwana n'umwana ukakivuga n'umwanya wo kurelaxa ugacafata televiziyo na telecommande ugashyira ngaho n'akaji uri kureba film mbona umwana aguma comoka shafata intebe ndamukira akantu k'agaserka kugira narenga n'imeza ndayikubitako abana mayeri bafise umwana aca munsi y'imeza musanga ari mu gikoni urumva ivyo ni biki hariyo stress tudashobora guhendoringa nk'abagabo urumva kubera si Imana yaturemeye urumva
so kuba umugore yaciye muri kijya kintu we akimaramo iminsi yose umugabo adashobora umunsi umwe gusa biba headache subiremo birasubira ico gihe cya covid ndamubwira rujya rubanza ntitushobora kurusiba genda je nsigana abana kuko vyaye ibintu vy'ama baby shower urumva ndabona bi feminine ke je no genda na sans-service ari kubita kamakiyaje arambara agenda ama uniforme warabumvikana bagenda ico gihe bari babiri umwe urabona so ikintu nshatse kuvuga ni iki si ugutwenga gusa mugabo rimwe na rimwe biba bikeneye nk'abantu bibaza ko nk'abagabo biba bikeneye ko rimwe na rimwe dufata ijya side y'umugore ukuri n'akantu na gato umugore akora nawe ijya bikorwa vyo mu rugo rimwe na rimwe uvuge madame icara ngaho ndagutekere kuko ni dedication urikura uratanga nk'umutwe yeko vyinshi akora vyinshi cyane mufashe mu bintu bitandukanye byo mu rugo ugize ushoye gutaha kare ukavuga utoke akazi ndagahejeje kare kantahe ndamufashe aho bigeze ko yiri arabikora kuva mu gitondo reka naje ngende nteka gasosi ngiri utuntu nk'utu canke mfasha abana gukora ama homework agapizza katazigiye mfasha abana gukora ama homework ni ibintu vyinshi mu rugo haba hari ibintu byinshi birutana kakazi wagiye ko yego byose babikenewe ariko ntitwiyame twibaza ngo kubera ko atagiye ku kazi ngo ari useless ni kosa rinini kwihenda cyane niko no bivuga wow thank you so much nashaka turangize tuvugana ku kintu muri ubu buzima tubaye muto nukuri ubuzima bwo muri Amerika buranyaruka buriruka tuguma turi busy nigiki nk'amakouple twokora kugira tubandanye turyosha urugo rwacu ingo zacu papi yakivuze cyambere ati no gusohoka mugasohoka mukagenda gutembera nigiki twokora kumenya agaciro k'urugo first niyo motivation ya mbere numva ko ibyo dukora vyose tubikora kubera kugira ngo twubake urugo rwacu nico kintu c'agaciro novuga niyo fondation imotiva umuntu ibyo ukora vyose mete okay ndiko ndabikora kubera urugo rwacu je niko ndavyumva ibindi vyose biza bikurikira ivyo ukamenya agaciro k'urugo icarico urugo kuko urugo rugizwe n'umupapa n'umama n'abana abo rero cyane abana tubwiza kubaremera kazoza kejo urugo rwiza rutuma abana nabo nibakura bata okay iwacu vyari bimeze gutya papa na mama bari bameze gutya twarasohoka mama papa yarashika avuye ku kazi akaganiriza mama agafasha mama utuntu nk'utwo nabijya vyo gusohoka byose biri mu bintu bituma urugo ruryoha gufashanya mu bintu vyo mu rugo mu bikorwa vya misi yose kumvikana kujya inama ego nivyo bintu numva biryosha urugo kuko urugo uvuze urufashe nk'ukumenga ni ikintu wikoreye rurakuremera ariko mwumvikana mukajya inama tugire gutya abona gute mukabazanya nubwo uri umurira uri umugabo uvungo n'umutwe rugo egome ariko umugore n'umujyanama wawe umugore n'umujyanama wawe cyane gose n'umujyanama wawe kuko n'ivyo uzana vyose execution ni wayikora numva ari uko bimeze kugira ngo urukundo ikintu niyumvira urakoze cyane kuri ivyo bintu leader burya urugo rumwe byinshi kuba umuleader cyane urugo rwose umugore n'umugabo kugira urugo rugume ruryoha ikintu cya mbere no gusenga yes kuko urugo rwubakwa n'Imana tugize mu bwenge bwacu
doctrinaire uragerageza ukagereza uku akayindi mitego ugasanga vyaguye hama kuvugana ni vyani navuze kuvugana ukuri kuba loyo kuvugana ukuri gufata kuronka umwanya wo kuvugana burya nasanze urugo dukuremo abana kuko abana nibimvira ko ari inyongera kuko abana badusamaza cyane rimwe na rimwe ugasanga focus twayishize ku bana wa muntu yatumye uronka abana ari hajya urumva kandi abagabo turagiye rero sinzi kura ugasanga avuye ku kazi ngiye kuyambira akagakobwa kanje my love kandi ayo ndi my love so iyo ni rero tugira directement ou indirectement tubishaka tutabishaka focus yatezwa kuba ku mugore kuko abana ni nyongera kandi abana burya abana barabije baratuobserve umwana abona papa we akunda mama wiwe cyangwa mama we akunda papa we bikaba vice versa nawe nakunda abo bavukana kandi agakunda n'abavyeyi sinzi ko murabibona ivyo no muri kazoza nawe no muri kazoza icyo yabonye nico azotanga urumva so no mwanya wo kuvuga wavuze wo kuvugana gusohoka rimwe na rimwe tuyumvira ko ibintu tutegezwa kugira ibintu ibifaranga muri account nawo mutwara kumugurira ice cream y'ama cent angahe just mukicara minota nka 20 nawo mugira na marche bikenewe muri kumwe agafana ku gakioske mugasangira urukundo rimwe na rimwe canke kubaka canke kumvikana rimwe na rimwe tubirondera mu equation manini ama x y ari ibintu n'Imana yagize yabiha agaciro mugabo yaduhaye ibintu byose ubwira tubikoreshe neza kumubwira utujambo je sinobabesha utuntu twoma compliment ngo mugore ndiye ndi futi nibaza yuko singa eskize je nabuze abavyeyi nkiri muto urumva nibaza ko no mu rugo ayo dustruggle tumwe Imana yandinze sindaducemo kubera iyo naciyemo nkiri umwana yari kwiye urumva kugira ngo ngiye reference mvuge ngo papa ya treatinga mamuku never ni nepa niyo mpamvu ndakunganiye gato niyo mpamvu ibyo dushoboye tuza kubikora kugira ngo tazo affect abana bacu kuko urumva warabuze abavyeyi hakiri kare novuga ko hari ikintu cyo kububuze kubera ko twe nk'abavyeyi turi cyitegerezo ku bana bacu ugasanga hari ibyo wabuze ariko ibyo ushoboye bikore bikore mugabo kandi n'Imana iromora sinzi ko no bivuga komora gukura ibikomere nk'abakristo hari ibintu ni birebire umuntu abivuze ni birebire Imana yabikoze irabikora hanyuma ikagenda itwigisha bukebuke Imana ukora ibyo kugira ngo abana bacu novuga ko Imana yabinkoreye ikindi ivyo nako ndavuga ni turi resita ya kahise kacu urumva turi vyaremwe bisha urumva ivya kera vyaraheze muko gusenga Imana iraguhindura kazoza ugasanga hari ibintu bimwe kwiga ukuze ushaje abagore bakunda umuntu ababwiye wambaye neza biramumekingira umunsi urumva Yesu ingana ameni affection urumva twege sasa bivanye no kungene kandi nakuriye mu isiti ako ntavyo gwiza ubona mwisite n'ikibazo mwisite ahubwo ubwiye umukobwa yuko aberewe aca yimyoza urumva ni novuga yuko hariyo amamanke kanaka Imana igenda iruzuza igihe wisunze Imana ugasenga mugabo igihe utabaye mu buzima bwo kurekura Imana igutwara nk'uko ishaka
uragira ibibazo ucuzana za ngorane zawe z'ubufuvyi ukazana za ngorane zawe za resultat wakuriye mu isite atanumwe agira kompli mu wundi urumva mu isite kera hari umuntu twakuranye ubumwiye waberewe uraberewe nicyo abwira nuko utambonye ejo byari biruti ejo ugasanga ejo ahubwo yambaye nabi anyway so nibaza yuko ari ibintu bituma urugo ruguma ruryoha abagore bakunda kumvirizwa cyane jewe ntashe muhira madame afite inkuru 1,100 ugasanga je nifite amakese yo kukazi abakozi byinshi abakiriya bageze gute urumva nibaza ivyo mugabo nibaza yuko nk'abagabo bashaka kubaka neza ni ibintu ndiko ndiga sinobabesha yuko ari ubwo buzima mbayemo bimwe n'ivyo mbayemo ibindi ndiko ndavyiga kuko ngiye nkagenda nkabesha ngo nibwo buzima mbayemo no mbaye injyajya urumva ugasanga ugiye muhira fata akazi ukadepoze ugasiga imbere y'umuryango winjire muhira nawo bashwanye nabo mukorana umutwengere akugaburiye umubwire uko yatetse neza naho biyo utabiryoshe urumva no umubwira ni encouragement kuri acte yakoze nubuzi situation yabitetsemo yabitetse ariko yirukana abana usanze atabikoze no complaining kuko nubuzi situation nawe yaba yiriwemo ari gihe umwana aba yagwaye atarabikubwira yanse guca intege ku kazi uri ku kazi agakureka ushitse ugasanga n'ivyakozwe bikore niko kuba umutwe kuba umuridere usanze umuridere mwiza usanze umukozi hari trashe urayitora ukayishyira mu ntuze nico kibanza nibaza yuko Imana idushakiraho nibwo buzima dushaka tugira ubuzima nk'ubwo kuko nasanze critique y'abagabo iba nyinshi kurusha appreciation sinzi yuko icyo kintu nibaza ko wowe utabigira we musaba urenga nabo muri Bangladesh nabo muri China abagabo nibaza ko abagabo benshi tugira irera critique nyinshi igihe umugore yakoze ikintu kitakuryoheye kandi ubimenya gute acavyura n'ivyabaye muri 1901 nacagira ibindi vyiza urumva kibagira positive bihora biba y'abana urumva ya stress yo kurigona n'abana ya stress yo kujyama amasabiri hari igihe je nikubitira ipongi nkiryamira madame suruhinja by the way haba madame ugasanga umunsi umwe awukana Imana umunsi umwe nari ndushe pe na madame yarushe mbwa sino mubeshera twe tukiva nyene kwibaruka tumaze imisi cyanda mukwepa nyenda kwijyamira mu cyumba cy'abana kugira nduhuke urumva nazi ko ngenda kuruhuka kugira nzoje ukazi mugabo yarankeneye niyo mwanya aba gukeneye kurusha uwundi kuko abagifise ibikomere agifise abakeneye gukira umutima amasabyuka stress ako kairere nagakoze kandi nakamusavye kwigigongo yarambabari akandi kabaye abagabo turikunda nabo batwita imitwe ndiryamira hama ndushe agatiro gatanguye kuza hama umugore mbona ariko umwana ariko ararira cyane ubwo agashuka darunguruka yuko yoba yari maso kugira niyo ari maso aradiringa nawe mugabo iyo sindavuze kugira ndo batwenze ndavuze kugira nerekane natire y'abagabo kungire turi egoist turikunda cyane kandi nimba uri umutwe uriyumvira ku bandi you serve umutwe bijana na sacrifice suguservinga you serve other people sacrifice ijana n'umugabo umugabo ikimara tugize turagita rimwe na rimwe turi abantu bo kugira sacrifice
kubw'abagore bacu kubw'abana bacu kwemera ni mu majambo protection ya famille ikiza cyataka urugo gihera ku mugabo kuko nk'icyo kintu nakoze ni nk'uko habaje ikintu kudutera nka cyane mfata umugore nkamushyira imbere y'umuryango urumva how deep bimeze ikibanze kimuhitane we amape kize kuri aho nije nategezwa kuvyuka ngaho nkavuga madame that's kurushe dejo tuvuye ku bitaro let me take over mugabo cyanya kantu nyene ka egoisme k'abagabo so nibaza yuko iyo sije abagabo bakwiye kwihana ku ico kintu kwihana kumenya yuko urugo umugabo umutwe si ugukomanda gusa umutwe hariho na protection harimo na honesty harimo no kuba loyalty iyo nindi sije ndende ku bagabo urukundo guproviding ivyo bintu vyose kumenya ko ikije cyambe kibatera yaba financièrement gihera kwanza ku mugabo agadiringa naco agikubita hasi kimukubita hasi mugabo wenyene nibatangura kubana naco nibaza ko arico gusohokana umugore kurondera umwanya wo kumvikana kuvugana nawe kumushyira imbere novuga kuko hariyo ahantu mu Bibiliya bavuga ngo gloire y'umugabo n'umugore wiwe bisobanura yuko ufashe umugore wawe ukamuha agaciro ugira agaciro kusumba umugore wawe mutreatinga na respect uragira respect igarutse kuri wowe kuko kumuteroriza ahubwo ubugiye munsi yiwe kuko yabaga wa terroriste mu rugo ashitse umugore acatangura kwiyegeranya abagore n'abagenzi bacu n'abana beza cyane nibaza ko ivyo no babwira kuri iyo sije numva iyi sije izovamo ibintu byinshi ariko nagomba nukuri turangirije kuri aka biroroshe ko umugabo asaba ikigongo kuri jewe reka mvuge jewe utangura uvuge cyangwa ushaka kuvuga nakantu warugiye utarabaza ico kibazo niko nagira mvuge byo gusaba ikigongo iyo ni seminaire ku bagabo papi yavuze ati madame yavyaye juste umunsi tuvuye kwa muganga wari umunsi tuvuye kwa muganga right hayaze nk'imisi ibiri kandi uratse ko madame bakirushe nawe wari warushe wari mu kazi birumvikana hanyuma ngo nca ndamukwepa nja mu kindi cyuma kugira ngo nduhuke hanyuma mu nyuma ngo naramusavye imbabazi congratulations uri mu bagabo bake basaba imbabazi si by'imisi yose mutama ntaco n'ivyo wakoze ikintu gikomeye kuko mu mico reka tuvuge mu mico y'abanyafrika abagabo b'abanyafrika abagabo b'abanyafrika ntibazi gusaba imbabazi abagore babo barakosha kwanza ntibemera ko bakosha en fait kuko iyo udasavye imbabazi no kuba wumva ko utakosheje ariko nta muntu adakosha oya nta muntu adakosha ni ya mico twakuriyemo niko no bivuga twakuze twibona ku bavyeyi bacu kubababonye aho twakuriye umugabo nk'umuleader abwiza gusaba imbabazi kuko umuleader ni umuntu uservinga abandi ukorera abandi rero no guca bugufi biri mu bintu ugomba kwerekana nk'umuleader kuko abutwara aburidinga niwe ubwiza kubabera akarorero none ko uri kutosaba imbabazi kandi ukosha nk'uri umuntu rero abagabo nabo barakwiye kugira umuco wo gusaba imbabazi turakoshereza abagore bacu tubasaba imbabazi n'ibisanzwe hari umuco w'abantu nzi bamwe muri Afurika iyo yakoshereje umugore wiwe aho kuvuga ati mbabarira ngo abivuge gutya aca agenda mu isoko akagura igitenge akamuzanira uko niho gusaba imbabazi ariko nibaza yuko uba uri kuramugira uwundi muntu kuko ntiyaje kurondera ico gitenge no igitenge iwabo nawe yaracambara iwabo si ivyo yaje kurondera yaje kugira ngo umukunde
kandi no gusaba imbabazi navyo birimwo mu bimenyetso vy'uko umukunda. Naringira rero kugira ngo mpamagarire abagabo bagenzi banje bamenye ko bakosha ari abantu bakosha kandi bige gusaba imbabazi ntibagire umutima ukomantaye ngo ndi umugabo sinshobora gusaba imbabazi. No, mu kubaka twese turakosha rero kugira ngo ingo zacu zimere neza. Gusaba imbabazi ni ikintu ciza cyane. Ikintu uvuze kiri très important kandi cyane. Gusaba imbabazi hariyo kubagaho biragoye sinokubesha birashika sindazisaba birashika nkazisaba mugabo ni gake ndazisaba sinobabesha mugabo hariyo indi façon dusaba ikigongo. Burya communication iba uburyo bwinshi. Hariyo communication aba ari capa kiri hajya urumva sinshaka kwisobanura ku bagabo ndabashigikiye amafuti. Hariyo communication ushaka kuraba umuntu nk'abana bacu igihe akoze ikosa ijisho umurabisha akamenya yuko ngaha ntegeza kwiyegeranya mwasaba imbabazi atana kimwe papa arambye. Urumva abagabo ico kintu n'abagore karashika niba tahura ico twashatse kuvuga. Mugabo n'abana beza cyane bakeneye kutwatuza barize kuba nk'Imana atura icyaha cyane. Urumva ko afise ntuze kumva. Urumva niyo ntuze yabo ikingiye mu gutwi kwabo kandi natwe nibaza ko igikuru kuri ivyo ni ukumenya umugore wawe ukamenya icyo akunda ukamenya nature y'umugore wose. Hari igihe umugore wanje ntamusaba ikigongo mugabo nkamuha yambi bikaba biheze. Ngiyo ni sorry na itari mu majambo urumva agacarira mugabo igaca biheze ariko uri kuramuha yambi uranavuga ati ikindi kintu yayo utayivuga ariko urumva by'abagabo tuyagarara ku ukagenduka ni hahandi nyene tugaruka biragoye. Mbe uzi ko hari abagabo akosheza umugore agacamo utamanyama ukamengo n'umugore yakosheje umugabo. Warubizi akamwitanga imbere warubizi urumva. So kuri iyo karaktere y'abagabo yuko udaca bugufi urumva kwa bya bindi twavuga Kristo yarakunze ishengero gushika waripfira. Eske nitwakwemera natwe tugapfa kuraho kantu dufe kuri iyo ngeso itari nziza gupfa nakubwiye ko atari gupfa ngo bakurashe cyangwa bakugonze ariho gupfa ikaraktere tukemera kujya nyine Kristo yapfira ishengero tukaba tuko turiga kandi tuko turigishanya umugabo agapfa kuri iyo karaktere yo kutavuga sorry kuko sorry ikosa waba wakoze ringana gute sorry irarifuta ryose kandi ikagibagiza. It's simple. Mugabo bijya tugira abagabo ngo inotre façon yo gusaba ikosa ya gift cyangwa niyo iyo yambi abakene kwatura kuko nibaza yuko bibituma n'icyo watuye nuko ubutagishaka kwatura icyaha nuko sindagishaka kandi biba bikorera dufasha no gukira. Donc nibaza yuko twemere gupfa niyo conclusion navuga. Twemere gupfa abagabo tumenye yuko hariyo uri hejuru yacu umutware wacu Yesu. Urumva nkuko twe turi abatware b'abagore bacu nakujya ijambo twatanguriye tumenye yuko Kristo yemeye gupfira ishengero kugira twe turonke gukira. Gupfa kwawe umugabo bituma umugore wakira. Hayo n'ingeso umugore ashobora kuba afise itameze neza burya umugore abonye wamusabye sorry imukora ko kurusha iyo ashobora kumbwira jewe imukora ko ikamuhindurana ya karaktere ya ico kintu maze ukibona ugasanga umugore aje akwihanye ko ku kintu utazi apana cica cha karaktere peut-être akavuga ari akantu murankora tuvuge nk'ubu kandi ndabasubiza inyuma bitewe no kungira abantu bakoze mariage abantu nibapfa ibintu bikomeye
abapfa ibikomeye bafite izindi ngorane. Tugeze gupfa arambabarira madame kera tukigira mariage. urabona jewe nakuriye mu isiti ama ekonomi ni yari kirenga urumva we yakuze abavyeyi bose bahari ukuvuga ko byifashe neza. Jewe nagize ekonomi gushikaho no kuri nuzeye umuti wamenyo. Nukuvuga yuko jewe kuwukoresha nayo iri inyuma. ugafyonda mpaka kegera imbere gushikaho gahera nkamika gashoboka ko gaheze kose. We kuyikoresha afyonda hagati afyonda nuzeye niko yakora. Jewe nkabiraba bikansitaza urumva. I know Ntivyari bibi ntivyari bibi mugabo bitewe na vya bikomere wavuze bitewe no kumwe yakuze. Yes, ntivyari bibi na gato mugabo ugasanga kibaye ikibazo. Mugabo hari umunsi namubwiye sorry ko muyazi ko vyo bintu bitsitaza naravyibagiye nabimubabariye narabihevye kumubwira sorry kwanje a bring up n'utwo tuntu twatundi arambwira ngo sorry kungera ngoesha ngo brosada ngo muti wamenyo nabi. Urabona bisobanura yuko sorry yacu irashobora kuba n'umuti. Yes, n'umuti mu ngo situ ku bagabo kuvuga sorry biratugora mugabo tuvyize kubikora. Yeah, burya urugo rumeze nka paradizo mw'isi. Urumva iyo paradizo mw'isi turashobora kuyikwiringa kandi nibihera ku bagore urufunguzo rufise abagabo. Iyo sorry yawe si amafaranga muri banki. niyo mpamvu umugabo ari umutwe w'urugo ko vyose bikuvako bikagenda bimanuka abantu bose bagakira kuvuza iyo sorry yawe rwose urugo rukamera neza just kubera wavuze sorry. Iyo sorry yawe izana amahoro mu rugo ikazana kumvikana igakwiringa paradizo mw'isi. Nivyo navuga. Sorry naho tutayivuga mutubabari. Sorry ni nziza kandi ni no kudusengera natwe tube flexible kuvuga iyo sorry. Imana ishimwe vraiment ku kiganiro tugize ndazi ko kizofasha abantu benshi. Nukuri nagira ndabashimire ku mwanya wanyu mwafashe mukaza. Nukuri nama navuze ngo kino kiganiro nico gufasha abantu nico kugira tube a better version ni tuba abantu beza abantu beza kuri inosi dutanga ubuzima sivyo. Rero nagira ndabashimire kuza gufata umwanya wanyu kuvuga ubuzima bwanyu mubayemo kugira dushobore kuba abantu beza. Nukuri Imana ibahezagire ndazi n'abazodukurikira ko bizobagirira ivy'akamaro kuko turamaze kubona abantu benshi bahinduka. Nukuri biciye muri iki kiganiro umunsi umwe nzofata umwanya mfate ama message abantu banyandikira nze ngaha anyenda yasome vraiment murabe mwumve ingene kino kiganiro kiba gifise impact ku buzima bw'abantu. Yego cyane. Ndakunda iyo mpejeje kubaza abatumire banje murafise nk'akajambo kanyuma mwobwira abadukurikiranye kuri kino kiganiro. Kinovuga reka mbwire abagabo bagenzi banje umugabo numulira mu rugo n'umutwe w'urugo ariko kandi umutwe w'urugo n'umuntu abwiza kubera akarorero abandi uko namwe ndabivuga kuva kare. Rero guca bugufi birakenewe mu rugo. Ikintu nyamukuru cyane mu rugo ni ukumenya agaciro k'urugo urugo icyo ari cyo. Ni nacyo gituma ukora ivyo uteza gukora vyose kugira ngo urugo rwawe rumere neza. Rero umugabo yibaza ngo kubera ko ari umulidera mu rugo ari umutwe w'urugo ngo agomba guhonyanga cyangwa agomba kudaca bugufi cyangwa agafata ukuntu ibintu uko avyumva wenyene kuko urugo sugwiwe wenyene. Urugo n'ubw'umugabo n'umugore nibo bagubatse mu nyuma kaza abana uko abana hari igihe bataza bibaho. Nubwo abana batoza urugo ruguma ari urugo kuko abana n'umugisha wunduza ubukurikira ariko urugo rwabaye. Rero
reka nsabe ngiri inama abagabo bagenzi banje twige guca bugufi duha agaciro ingo zacu twemere gukora icyo cyose gituma urugo rwacu ruba bera ruba neza kurusha kuko nicyo kintu novuga kiduha agaciro nk'umugabo kuba ndiko ndakora ikintu mva niki nicyo giteza imbere urugo rwanje gituma urugo rwanje ruba neza cyane gose nta kintu mva kiruta ico rero niba kuvuga sorry bituma umugore wanje amera neza ha mu rugo rwacu rukamera neza kubera ikintu bivuga bitwaye iki hanyuma n'abana bacu nabo bati papa na mama barasaba imbabazi kuko nabo abana nubabwira gusaba imbabazi ntazo bazosaba ko ntavyo babona ya nico novuga tukamenya ko urugo rwacu ariko turiko turakorera tugakora vyose bishoboka kugira ngo urugo rwacu rumere neza kugira ngo abana bacu bazogire kazoza keza. Amen. Murakoze cyane papi. Murakoze cyane, murakoze kuri iyo intervention. Je nibaze yuko nobwira abagabo bagenzi banje ikintu nobabyera umugore wawe si umwansi wawe kuko ari igihe tutahuje ku kintu n'umugore umengo yabaye umwansi wawe kudahuza nibisobanura yuko yaciye acika umwasaya umwenemi wawe urabona umugore wawe si umwansi wawe ahubwo araguchallengize kugira muronke version nziza y'ikintu mwariko murashaka hamica kabiri urugo turashaka kurumakinga rukaba paradizo mwisi byose ni babiri n'uyo muntu ushobora kwita umwansi kubera mutumvikanye mugatari umwansi wawe n'umugore wawe n'umukunzi wawe kandi bishoboka muri kumwe iyo paradizo irashoboka yuko muyigira ku isi no kubashimira ikiganiro nahezagiwe je sinzi nkana ebana cyaguje nizi ibintu byinshi bivuye kuri papi muri hari igihe uvuga uti ngira mvuga ibintu bifasha abantu ariko nawe ukaba uri kuriga at the same time n'abatwumva twese tukigishanya kandi murakoze kuri topic mwazanye. Thank you so much. Nukuri muvuze ngo kwiga je namanizi iminsi yose nukuri iyi platform ya warubizi kiretse yuko ari je na je ngirisha ikiganiro n'abantu tugikorana turabisubiramo tukavuga ati uziko bijya bintu byigisha rero nukuri ntabwo ari iby'ubusa turamaze kubona turafise intahe navuze yuko tuzoza ngaha anye nzoza umunsi umwe ngaha anye nkasoma ama message abantu banyandikira rero nagira mfata umwanya nshimire abantu mwese mwadukurikiranye abazodukurikirana nukuri Imana ibahezegire ino emission yitwa Warubizi ikaba iba kuri channel ya CRC nukuri mugende mugire subscribe share like comment mugire nakajya ka notification ring kagiye ukagize on ne kuvuga yuko ibiganiro byose bigiyeko ubibona rero nagira ndabashimire abantu bose bategura hano hantu mu minsi zanzoza ndavuga amazina kugira mu bamenye nukuri n'abantu bakomeye abantu baba bari behind the scene abantu badufata no mashusho meza hari uwo babakeneye atubwire kugira bashoboye kubakorera ibintu byiza nukuri Imana ibahezagire barabitse ko ndabakunda kandi ndabubaha Imana ibahezagire aho baba bari ikindi naco nagira subiremo programme za CRC muri inondwi turimo kwa gatanu kwa gatandatu kwa Mungu turafise igikorane muraza kubona adresse iza guca ngaha musi nukuri muze kuyikurikirana hama turabaha ikaze igikorane ni kwa gatanu uyu kwa gatanu kizotangura 7 pm ni saa moya z'ijoro gihere saa 5 z'ijoro hama hariho amakuple azoba samedi inyigisho z'abantu bubatse canke abagize divorce nukuri murahawe ikaze ibintu mwumvise ngaha byose muzovyumviraho byagutse
tuzokwiga tuzoba turi kumwe n'umukozi w'Imana Apotre Apollinaire Habonimana n'umugore wiwe. Nukuri turabahaye ikaze na Sunday dutangura isaha 4:30 tugaheza saa 7 naho nyene azoba hari, kandi ku mugoroba tuzoba dufise concert yo guhimbaza no gutazira. Nukuri turabahaye ikaze muze duhimbago. Rero je nabateguriye kino kiganiro nitwa Darlene Irakoze, nkaba ndabashimiye mwese gukurikirana. Imana ibahezagire. Bye.